Ndabaramukije ndabipfuriza amahoro y'Imana abakunzi b'ikiganiro warubizi. Mu kiganiro c'uyu munsi tukaba tugiye kubayagira ku mugabo yabiciye biracika mu rukino rw'umupira w'amaguru akiri umukinyi, ubu naho akaba ariko yandikisha amateka mu bijanye n'ubumenyereza, nawe si uwundi ni Zinedine Zidane batazira Zizu. Ivyo arivyo vyose naho woba utari umukunzi w'umupira w'amaguru, iri zina rya Zidane uzokumva barivuga aha na hariya. Kiretse ibikombe yatwaye akiri umukinyi, iri zina ryongeye kuvugwa cane inyuma yaho abereye umumenyereza w'umugwi wa Real Madrid. Zizu nta kindi yakoze atari gutwara ibikombe bitatu vy'ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere ku mugabane wa Buraya, Champions League mu mwaka w'ibihumbi 2016, mu mwaka w'ibihumbi 2017, co kimwe no mu mwaka w'ibihumbi 2018. Ibi n'ibindi ku bijanye n'ubuzima bwa Zizu ni muri iki kiganiro. Jewe ndi Izidore Habonimana, akaba arije ngiye kubashikiriza kino kiganiro, ariko ndabasaba gufyonda kuri subscribe kugira ngo muba mbere kuronka ibiganiro vyacu, muce mwongera mufyonde kuri abakengeri kazi iruhande, mutibagiye kubisangiza abandi. Zinedine Zidane batazira Zizu yavutse ku igenekerezo rya 23 Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972, avukira mu gisagara ci Marseille mu gihugu c'Ubufaransa. Akaba ari umwana agira gatanu mu muryango, afise bene wabo batatu na mushiki umwe. Yabaye umukinyi w'umupira w'amaguru ku rwego mpuzamakungu imbere yuko aba umumenyereza. Zidane yakuriye mu gisagara ci Marseille. Akiri umwana muto yamakurikira abandi bana bagiye gukina umupira ku bibuga bitandukanye, maze nawe akazarakina buke buke. Amaze rero gukunda neza na neza ivy'umupira w'amaguru, niho ku myaka 9 y'amavuka yatangura kwambara igodiyo, aca yiyandikisha mu mugwi w'umupira w'amaguru wa Marseille witwa AS Foresta. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987, Zidane agaragara nk'umwana afise kazoza mu mupira w'amaguru. Mu muryango wiwe baca baramushigikira, baramutera intege, maze acaja mu ishure ry'umupira w'amaguru y'umugwi wa AS Cannes. Muri uwo mugwi Zidane vyaragaragaye ko ari umukinyi mwiza bivanye n'ubuhinga yari afise, vyatumye ashirwa mu bakinyi bakomeye muri uwo mugwi. Yatanguye gukina urukino rw'iyo rwa mbere nk'uwabigize umwuga, match professionnel, muri Rusama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989. Rwari urukino rwabahuza n'umugwi wa FC Nantes wo mu Bufaransa nyene. Zidane yatanguye kwinjiza igitego ca mbere mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1991, umugwi wiwe wa AS Cannes ukina kandi na FC Nantes. Nyuma y'imyaka 5 ari muri uwo mugwi wa AS Cannes, Zizu yaciye aja mu mugwi wa Le Girondins de Bordeaux mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992, abifashijwemwo na Laurent Courbis. Nawe nyene akaba yari umukinyi mugenzi we w'umufaransa, wanashaka mbere ngo niwe yamuhaye naho kazina k'amatazirano ka Zizu. Amaze gushika muri uwo mugwi acaba igishiriya, kuko yaranyaruka, yaracenga, muri make yari umukinyi wo ku rwego rwo hejuru. Iruhande y'ivyo, Zizu ngo yari umugwaneza, kuko ngo yari afitaniye umubano mwiza n'abandi bakinyi bagenzi we. Aha twovuga nka Big Saint Lizarazu, Christophe Digari n'abandi. Akiri muri uwo mugwi wa Le Girondins de Bordeaux niho yatangura guhamagagwa gukinira umugwi serukiragihugu w'Ubufaransa. Zidane yatanguye kugaragara mu mugwi w'Ubufaransa muri myandagaro mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994 mu rukino rwa kivandimwe hagati y'Ubufaransa na Republique Tchèque. Muri urwo rukino Zizu ariyerekana, kuko niwe yahetse umugwi mu gutsinda ibitego bibiri wenyene. Urukino rwarangiye banganije
ibitsindo 2 ku bindi. Muri uwo mwaka nyene niho yubaka ugwiwe na Veronique Fernandez yari yareheje akiri muri wa mugwi yatanguriramwo wa AS Cannes mu myaka ya 80. Ubugeni bwabo bukaba bwabereye mu gisagara ci Bordeaux. Zidane na Veronique bafise abana bane aribo Enzo yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995, Luca yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998, Theo mu mwaka w'ibihumbi 2000 cyo kimwe na Eliaze mu mwaka w'ibihumbi 2005. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 Zidane yaciye agugwa n'umugwi wo mu Butaliyano Juventus de Turin, aho yatwaye igikombe cy'ihiganwa y'Ubutaliyano inshuro zibiri zose. Inyuma y'imyaka 2 gusa Zizou abandanya yiyandikishiriza amateka, kuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998 ari kumwe n'umugwi wiwe iserukira gihugu Lebre Zizou nimero 10 mu mugongo atahukana igikombe c'isi yose Coupe du Monde, inyuma yo gutsinda umugwi userukira gihugu wa Brazil ku bitsindo 3 harimwo ibitsindo 2 vy'umutwe vya Zizou. Muri Kigarama uwo mwaka nyene acaronka umupira w'inzahabu Ballon d'Or, nayo mu mwaka w'ibihumbi 2000 aca mu mukinyi yaranze higanwa ya Buraya Coupe d'Europe ari kumwe n'umugwi w'Ubufaransa. Zizou amaze kubicamamare umugwi wa Real Madrid bati twakubonye, baca bakora mu mufuko w'inyuma baramuguze miliyoni 75 y'amayero, aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2001. Zizou ababaye umukinyi wa mbere muri ico gihe aguzwe amafaranga menshi, mu Giswahili bavuga ngo arivunja record. Umugwi wa Real Madrid yawukiniye inkino match officiel amajana 227 ahatsindira ibitego 49. Zidane yari umukinyi wo hagati mu kibuga. Ari muri uwo mugwi wa Real Madrid yaratwaye ibikombe bitari bike nka Super Coupe, igikombe ca Champions League mu mwaka wa 2002 batsinze umugwi wa Leverkusen. Mu kwezi kwa kane umwaka wa 2006 Zinedine Zidane acamenyesha ko ashaka guhagarika ibyo gukina umupira w'amaguru. Yavuga ko azobihagarika inyuma y'igikombe c'isi yose cari cimirije gukinwa muri uwo mwaka nyene mu gihugu c'Ubudagi. Mu rukino rwa nyuma rw'ico gikombe c'isi yose itariki 9 mu kakaro mu mwaka wa 2006 rwabereye mu gisagara ci Berlin hagati y'umugwi serukira gihugu w'Ubutaliyano n'Ubufaransa. Ubwo rukino Zizou yarurangije nabi ku munota w'107 n'amasegonda 52 aho bari muri prolongation, kuko iminota 90 yari yarangiye banganya igitego kimwe ku kindi. Zinedine Zidane ibintu bitangaje cyane akubita umutwe mu gikaraza Marco Materazzi Umutaliyano. Umuhagarikizi Horacio Elizondo nta kindi yakoze atari kumuha ikarata itukura. Zidane acarasohoka. Bageze mu mapenalty Ubufaransa buratsindwa kuri penalty 5 z'Ubutaliyano kuri 3 z'Ubufaransa. Kuva ico gihe Zidane yaciye amanika ibirato abarasezereye ibyo gukina umupira w'amaguru mu myaka 34 y'amavuka. Ariko inyuma y'imyaka 3 mu mwaka wa 2009 acaja mu mugwi wa Real Madrid yari yahoze akinira, aho yaciye abumwe mu ndongozi z'uwo mugwi. We akaba yari umuhanuzi, mu nyuma araheza aba umuyobozi mu byo kunonora imitsi directeur sportif, mbere aranaba n'icegera c'umumenyereza. Kwigenekerezo ya 4/0 mu mwaka wa 2016 Zizou aca umumenyereza mukuru w'umugwi wa Real Madrid inyuma yirukanwa ya Rafael Benitez. Zizou amaze guhabwa icizere na Florentino Perez vyasa nkuko aje nkurukiza, kuko ivyari vyaranse kuri Rafael Benitez Zidane yashitse abikora. Yashitse yitwarira ibikombe wamengo naho yari yarabibize. Iyumvire nawe yatwaye ibikombe 3 yikurikiranya yihiganwa y'imigwi yabaye ya mbere umugabane wa Buraya Champions League mu mwaka wa 2016, mwaka wa 2017 cyo kimwe no mu mwaka wa 2018. Ariko kuwa 31 Rusama mu mwaka wa 2018 hagisigaye imyaka 2 ngo amasezerano yiwe ahere, acatangaza ko avuye muri uwo mugwi. Ivyatangaje abantu benshi.
Zidane yagarutse mu mwaka w'ibihumbi 2019 asinya amasezerano yo gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020 nyuma y'amezi 9 amenyesheje ko avuye muri ayo mabanga yo kumenyereza umugwi wa Real Madrid. Aha ni naho vyagiye kugaragara neza ko Zidane ari umuntu adasanzwe, yaje asubirira umunya Argentine Santiago Solari nyuma yaho ivyo kumenyereza uwo mugwi wa Real Madrid vyasa nkuko vyamutaye ku w'amazi, na cane nyuma yaho Real Madrid itsindiwe ku ncuro zibiri mu rukino rwa El Clasico hagati ya FC Barcelona mu gikombe c'umwami no mu higanwa rya La Liga, co kimwe no gutakaza urukino rwa Champions League mu gice c'umunani gishiri ca kane, aho Real Madrid yakuwemo n'umugwi wo mu Budagi wa Ajax Amsterdam ku bitsindo 4-1 ku kibuga cabo imbere y'abakunzi ba Real Madrid i Santiago Bernabeu. Aho rero bukaba bwari bubaye ubwa mbere kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 Real Madrid inanirwa gushika mu gice ca kane ca Champions League, mu gihe Ajax Amsterdam wari umunezero ntangere wo gushika mu gice ca kane inyuma y'imyaka 16 badahonyoje ikirenge mu gice ca kane gishiri ca kabiri ca Champions League. Inyuma yaho Zizou agarukiye Real Madrid isa nkuko yahemutse, kuko nubwo atashitse atwara ibikombe vyinshi vyarafumye, ubu akaba aherutse gutwara igikombe c'ihiganwa rya Espagne La Liga. Zinedine Zidane ku myaka 48 y'amavuka akaba n'ubu ari wafise ivora ry'ubumenyereza bw'umugwi wa Real Madrid.